umuntu arafise ibihimba bitandukanye mbe haje igihimba cyo kuri Lydia akunda cyane gusumbira Jene n'ikimba cyane je ndakunda amabere yanje ndibaza narigeze kuvuga ko ndi sugi gushika no munsi mbe haje Lydia ararika ntarika kubera ni sugi mbe haje kuba umusile kunjya kuba umumara yo utoriki. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakinya makuru chama kibaza bishasha muvuga muri industry of Buja Flavor. Ego nkuko mumvona ndi kumwe numwe mu bakobwa batavyorosha muri industry of Buja Flavor, haba mu bwiza haba kuririmba byose akaba yitwa nde yitwa Lydia nyene hindukira. Lydia bite? Sawa. Biraze neza. Ego. Ndabona ushajije Lydia byagenze gute no munsi kwanza ko warusejo sukusu no munsi Lydia bigenda gute kuri wewe? Oya n'ubuntu bw'Imana gusa. Kuvuva muhira ni bangaye mwahoye bakubwira ko berewe Lydia? Oya muba bimbwiye misi yose niko nawe. Ego bama bimbwiye ko misi yose kwaberewe ntibakubwira kuri mwiza burya? Apana. Ntarakubwira kuri mwiza kubera ikintu nibaza ko atakubwira kuri mwiza kubera. Afite jalousie. Jalousie? Ariko kubwa urabona kuri mwiza. Oya. Nawe kumbe rero ntibagufitiye jalousie. Oya rero babimbwira byo ni ibintu bisanzwe turego. Ego mbe hajya nk'abantu bakubwira kuri mwiza Lydia bibaza ko bakubwira kubera iki? Bashaka ibintu nyene. Bashaka ibintu bimeze gute Lydia? Niba bimeze gute? Wafite kwa muwazi kidogo. Oya ari umuntu ashaka kubwira uri myiza yagukunze réellement nundi ashaka kubwira uri myiza ashaka nyene ashaka afise profit ziwe biri kwinshi afise profit ziwe mbe hajyanye umuntu akubwira kuri myiza bafise profit ziwe zindi zitandukanye ziba zimeze gute Lydia? Umva atanga kuga uri myiza ashaka kukwegera akakwaposhinga nyene ukuntu hama rero kwa nawe ucute yamyende myiza ibintu bikumbuza kubarire byose usanga uriko ravyemera bafike hari gihe bikubwira atari ibyo yashatse gusa kwivugira. Turaza kubisubiramo kumbura ndashafise ibibazo byinshi nkine kubaza Lydia ariko kuba mumubona hano muri plateau za Buja TV yaje kuduha indirimbo yiwe yaje nuvuga kumenyekanisha indirimbo yiwe aheruka gusohora hindukira. Hariko aravuga ngo amajambo menshi yuko hindukira yoba yayivye nuvuga ya ndirimbo ya Bface na Natasha mbe yajya Lydia byakira gute? Ivyo bintu sindavyakira neza kubera ego nubwo Natasha yarayisohoye hindukira mejewe ndibaza nigeze kugira ikiganiro umwaka uheze kuri radio no kuri television na Natasha tarasohora hari mu kwezi kwindwi interview yagiranye na Isaac na ikurikiranye yari mu kwezi kwindwi narayivuze iyo ndirimbo yanje kuri muri studio hindukira studio iyo ndirimbo mbere imaze nk'ikintu cy'umwaka muri studio yitwa uko nyene mba sinibaza ko na Natasha cyo cyumviye ko yaragifise cyo gusohora iyo ndirimbo bapfa mvuye ko yacisohora avant iwanje bashavuga wamwiganye Natasha uhindukira bagati no je shaka kumwigana Natasha ndi jewe kandi nkora ivy'iwanje mbajya wibaza ko ariko iki bavuga ko wamwiganye sinzi dufatiye basi yo wari watangwa kuyisohora Natasha gacasohora nawe nyene hindukira byaguce bigenda gute? Navyuzi kumbure uko byari kugenda Imana nibize hama rero indirimbo kugira ngo ayisohore byagenze gute mudi yaje gute? Mengo ariko ndirimba muri karaoke abantu bakambwiye kuba iki udasohora indirimbo ziwawe uririmba neza kwa ati ndabishira mu mutwe cyatuvugana na Masterland ambwira ni ifo yuko ndagukora indirimbo ndakubwire nk'abandi narabikoreye yambwiye Ashley Diva na Esther Lynch nawe we ingo turabe yuko nawe ufise umwete nawe ndabigukorere ndagusora indirimbo yego candagenda achara yandika mbere niwe yanditse byose na beat byose turayiko nize nyene Masterland ego aratubwiye yuko muri karaoke avuga ati kwerekera utaririmba mbe ajya muri karaoke niyo mbwira ko ari mwiza ho neze nyene bya profil nakubari arabikubarira ari ibyo nandi abikubarira ariko barondera ivyo wabo ndafise ikibazo mbe kuri Lydia nyene
umuntu arafise ibihimba bitandukanye mbe haje igihimba cyo kuri Lydia akunda cyane gusumbira izindi n'ikimba cyane le partie du corps ukunda cyane je ndakunda amabere yanje urakunda amabere yawe kweri ukunda amabere yawe kubera ari sexy benshi akunda urashobora kwerekana gato kuri kamera ndayerekana ngaya amabere kumbure rero abayakunda mwayabonye nani benshi mukunda kubibaza ati mbega Lydia bijya bintu yabigenjeje gute Lydia abantu benshi bavuga ko witeye inshinge nivyo aya jene iwanje original nta nibyonzi niyo original wavukanye ko nyene ari ndavuga ati ngo hari ibintu mushiraho umunsi kugira ngo ashobore kuduga abantu abahungu tuyabone cyane ngo tuyabonere hejuru iyo ababikunda ndibaza benshi ababigira ko batabigira bisigure ko bidakunda mbe hajya video y'indirimbo yo ni ryari rero twabonye gusa ni indirimbo hamwe na cover ikozwe muri designer ya cartoon nagiye ndumviriza impano z'abamenyesha makuru batandukanye ngati indirimbo ya mbere bamwe akambwira ati korere video abandi reka kwikorera video urindira bingene bazoyakira iyikurikira uzocuyikorana na video nibaza ko indirimbo ikurikira ndashobora kwikorana canke yinyene nayikorera video bizovana mbega iyikurikira huzo buri wenyene canke ni collab siko ndibira kuyikora je nyene canke collab sindagira neza men ico nipfuza cyane nashaka collab nizire ko ari indirimbo ya mbere ya mbere uvyakira gute ko waragiye mu nuvuga muri no monde ya music bakwakira gute ubona abafani bakwakira gute cyangwa ubona abamenyesha makuru bakwakira gute cyangwa ubona ama social media uyakinisha gute uyakira gute ufete jewe naje kunjira muri music nari nsanzwe ndi muri industry nsanzwe ngira karaoke bisigure yuko nari nsanzwe nziranye n'abamenyesha makuru benshi ama evenement twakora ibintu nk'ibyo rero maze kuririmba indirimbo yiwanje ko nabonye abamenyesha makuru bamwe bagenda barabintuka babinsaba nivyangoye cyane kugira bamfate mu mugongo vraiment support yabo ndayibona neza kandi mani bahezagire ego ninavyinshi ngene kumubaza mbe hagiye music industry Buja Flavor hari abakobwa benshi baririmba mbega Lydia ubona kabisa unyeje naho nangu ino munsi ariko ndabona ko ndamusumbya ninde cheka tena bafite kucheka ushaka kunteranya nta numwe bose bara oya hari uvuga ati uyu unye kabisa je naho ntangu ino munsi speed infisi ndabona yuko vraiment uyu mtu namushinda uyu hakuna ni wote wanaweza kuri bose barashobora wote kwako wanaweza urinze ujya muri studio uka recording indirimbo vraiment urinze ujya muri studio uka recording indirimbo ugasora indirimbo kuri Lydia avuga ati uba wakoze buri muririnza bishoboye cyane mbe hajya n'igiki Lydia yifuriza umuziki wacu ndipfuza yuko umuziki wacu utera imbere cyane cyane ku bakobwa barundi kazi urabona ko mengo ntaho turashika neza ndipfuza yuko twomera nk'abandi urabona nko muri Tanzania banandi barakora ibiteramo hanze bakuzuza natwe turipfuza yuko natwe twegera kuri urwo rwego mbe hajya Lydia biramaze gushaka aho Slay Queen no mbe hajya aho Slay Queen cyangwa kuba umumara y'autoriki Jeni baza ko waye Slay Queen buri umumara sure Slay Queen umumara c'est vrai bitanduke niko kinona Slay Queen n'umuntu usanga donc ubuzima bwiwe bwose ari fake abo faking kusanga ku ma social media ashaka kwerekana ko mengo ari hejuru sibyo rero abigize gutya bisigura ko bari kwarondera abagabo kugira murondere kugira bijya bintu yipfuza kugira be real abishike none nawo umumara nawo n'umuntu usanga navuga yuko wakadikiwe agashira ku mugaragaro akivugira je ndi maraya ariko bose bari kuri target imwe akaze bari kamwe mbe hajyanye nkawe basi cyo ubona gukora muri byo bibiri nta nakimwe kubera iki atana kimwe kubera nta kamaro benye nk'ababikora hajye watahura gute ku ruhande rwawe no byose ni sawa kira muntu wese n'ubuzima bwiwe yicaguri mbe hajya Lydia yatanga kumenya abagabo cyane
ariko twuganira Lydia, je sais pourquoi ndiko ndakubaza kandi ni vya music ndiko ndaje muri industry kuko ni benshi bari muri industry murabazi abakobwa benshi bagerageza kutubwira byinshi kandi na nico gituma ngerageza kubaza Lydia nawe nyine atubera umuco ndafise yo ndiko ndaje Lydia urashobora kuntanganiriza sivyo je ndibaza nigeze kuva ko ndisugi gushika no munsi ah bon bigenda gute nimwabona ngize mariage ati pourquoi en fait urazi ko gituma nuko tuzi yuko muri industry turazi yuko hari abahungu benshi barimba benshi baranaba propose birashika sometimes ndibizere ko nabimaze gushika nzo propose wowe bigo bam propose misi yose ariko rero misi so mubangira misi yose none iyo banki ugira uborohereze bigenda gute iyo banki ugira uborohereze bigenda gute umuntu mugace kwamwanyira ariko mwamuvugana bigenda gute ndashaka kwankira nkakuvugisha nkakwankira nkakubloka bivana n'ingene uburi kuramvugisha ingene yonyifata banyifashe ko mbejya ko tubwiye ko kiri mupya ko kiri mushasha mbe hajyanye umukunzi wawe bigenda gute Lydia ntubeshe usidanganyi umukunzi wanje ilevye ntiyavyakiye neza nshaka kuririmba aho nawe tutangura kujama mbere y'abantu uvuga ibiki n'ibiki uririmba yewe umusani nyine hari cyamwe ikunda gukoreshwa cyane novuga no nga mu Burundi cyane ngo abahungu barajyana nivyo barajyana muri sense yo mu rukundo ngo abahungu barajyana barajyana nyine bajyana gute abahungu kenshi usanga ari ababeshi none ubizi nkawe wewe urashobora kuba umubeshi jewe kandi si vyiza urashobora kumbeshira imbere ya kamera plus dose ugacuba ko ndi umubeshi utanziga navuze urashobora kuba ndi umubeshi yego kuri kintu kana uri umuhungu kwera uri umuhungu ndashobora kuba ndi umubeshi yego umva ujya mubeshi wese arajyana yego mbejya Lydia ararika ntarika kubera nisugi mbe kuba hajya Lydia akiri sugi cyo yimorohereza ku mukunzi wiwe biranyorohereza kubera twarabivuganye ko ni maka baravuga yuko abakobwa benshi bagiye mu by'umuziki baba bagiye no muri iyo monde yo guhura n'abagabo cyane mbe Lydia kuri we bimeze gute ibyo vuze nibyo kubera nk'ubu ndi imbere ya kamera mpura n'abantu benshi ubona n'abantu benshi bica bigira bica bituma bari umwe kurondera ibintu nk'ibyo ibyo nibyo vraiment kenshi none Lydia nikibazo ngoma kubaza kandi kenshi iyo bishitse bakakurondera bigenda gute kuri Lydia bigenda gute je ndevita gutanga nimero yanje ya telefone utandonse kuri telefone bawo ndonka gute umukunzi wawe yakunze gute umukunzi wanje ko namwishimiye yarankunze numva ivyumviro vyiwe turahuza amasaha mbe hajya Lydia aramaze kwikanga ko afise inda yo kwikanga ko afise inda gute kandi atarabigira na rimwe style ya coiffure yitwa gute kwa iyi bayita mengo bavyita madiva kubiryamye kuri kintu nashimye kugira madiva no kutashize mu bya bindi kubera atamushatsi nari mfise kandi nani mazi misi mfise coupe gatsinda kumbuye ibisuko biryamye cyanda bisuka tatouage kuri wowe isigura iki je kuri jewe tatouage benshi avuga ati je nshaka tatouage kuri binibi meje nayishize ko tatouage kwa ndayikunda ndakunda tatouage ufise tatouage zingaye ku mubiri afise imwe yonya na yindi ufise ku mubiri wawe ufise inkovu zingaye ku mubiri inkovu nuko ziraba zabyo nibuka pre nakandari mbe yajyanye hari umuntu yigeze kumbwira bo Pluto narigeze kwibona muri commentaire kigana wageranye na Isaac ngo Lydia ntatubeshe uyo onye ni Muslim Queen wo muri Escotis bar Escotis mu bwiza yo cyuhamenya umuntu yarantutse bro ajya ahantu sin uramaze gusohokana n'umugabo w'umuntu sinshobora uramaze kureshwaho n'umugabo w'umuntu benshi cyane gose none kenshi mu kubankira ugira gute nakubariye ko je ntatanga nimero yanje ya telefone none ugira mu kumwemera cyangwa kumwamwirisha umwemera telefone oya kubera arakwegera donc nkubu nagiye kuririmba arambonye kubera wagiye kuririmba nta muntu ashobora guhamagara ashaka ndakuramutse amureke kumwita kubera aba ari umukunzi wawe aba yaje kukuraba n'ibintu bisanzwe ubundi ukamuramutsa nakubariye ni ushaka ibi umucumukazi umuntu avuze mukorogo kuri wowe utahora iki mukorogo
kwicura beho Lydia aramaze kubikora oya navyo urakora ega mukoro gusanga umuntu ngaha yirabura nanje ubona ni bangahe uzi ngaha muri industry b'abakobwa bisiga mukoro je nta numwe nagira kuri gatwenye yawe masinye nizere ko ubazi Lydia nta numwe ariko barahari urumva ko arabakubya muri miriye mu kanwa mu ruhande nta numwe je mbamba mwe gose barirabura uretse Shani Queen ari inzo abandi bose barirabura ba Miserika ba Natasha bose barirabura Natasha arirabura bien sûr Miserika narabona ko aragapokiwe sauf uvuga Olga niyo yisiga mukorogo Olga yakera yarirabura ba Estanish na Esther isiga mesi cyane ego kaziriyo ko muri karaoke turazi yuko ni benshi bakurikirana karaoke ni benshi mujya mu karaoke murabona ibikorerwayo murabona kenshi novuga Lydia yagira imbere ya stage abagabo bararyoherwa imisoro ikaryoherwa mbega iyo yose entourage yose kuri Lydia misi yose arabima nimero nibirashika n'umunsi wari mwe agatanga nimero misi yose ni no erego uzobura usanga uri kurirukana abakiriya abakiriya ndibaza baje bakurikira umuziki niho baje bakurikirana imyaka ubu twara mu telefone yawe nta contact y'umu subscriber cyangwa y'umuntu yoba ari umufana wawe haje kuri stage cyangwa ibiki yo kuri karaoke awugirira usanga muvuga Lydia avugisha kuri tinyimana ego arahari ntazirimo bya vrai reka nacu tuvyemere ariko ndizera yuko kwagiye mu muziki byinshi tuzobimenya kwagiye mu muziki ni na byinshi nivyo abakunzi biyo byinshi tuzobimenya yaje umukunzi wawe aravyibusha ngaronze aravyibusha kwereka ashimye kurondera umukunzi avyibusha oya nizo guzawe oya ndamaze gukundana n'uwonze darashitse gusa ego aramaze gukundana n'uwonze n'uvyibushe byose nico kimwe kuri Lydia umuhungu n'umuhungu bivana n'ingema mwamwimvikana mukikundana mbe hajya mariage ni ryari Lydia sinzi ntibiri mu mutwe biri mu mutwe kweri kinone iyo mugiye ko bitari mu mutwe vyakira gute mukozi oya umuntu mukundana muravugana je nkeneye ko mwaka uyu tugira ibi hama rero mukaca mupanga ivyo mupanga byakazoza watubwiye yuko utabikora niko twobivuga mu mvugo mbabarira amatwi mbega mu guha care mukunzi wawe bigenda gute anacheka te Unafurahi umukunzi wanje ndamusoma agirane uramusoma ego mbe hari ubwoko bungaye bwo gusoma ubwoko bubiri canke butatu usepa wowe mugirira ye ndamusoma nga bien sûr sasa umusheri wanje ego abimenye Lydia ukuntu atanga kiya ku mukunzi wiwe mbega Lydia akajambo gato kuba fans biyo ariko araronga muri no misi ko atanguye mu gawe kuririmba akajambo nuko ndabakunda nkaba ndabasaba kugira subscribe kuri channel YouTube yanje mbega uri muri management oya kubantu baba bifuza kurikirana Lydia kuri Instagram Facebook Twitter amazina yawe witwa gute Lydia Real kubantu baba bifuza kuresha Lydia kuri zo social media nababwiye naho nyene bazondunda naho nyene bazomurondera aho nyene rero yari Buja Hit TV cyakinyamakuru cy'abakibaza rabishasha mu bivugwa muri industry ya Buja Flavor nizere ko twavuganye neza Lydia niki kibazo abamenyesha makuru kenshi wifuza ko bakubaza ariko ugasanga bibagiye kukikubaza Shao yaje ibibazo byose mbona muri perfect mbe hajya Lydia uramaze guhanura umugenzi wawe akorera oya ni cha Lydia sio kurabeshe uri kuratubesha sinibase babongo ukurambaza ibintu umviriza uramaze guhuraho n'umugenzi wawe afise inda akaguhanuza ko umukorezi ko utuma akorora inda ico nibaza ko yobaza jewe yobaza o bayiteranye oya nibirashika okay kumva rero Lydia afise abagenzi beza mbe hajya mu irabo byakire gute ko wagiye muziki ibisanzwe kubera ndi umwana mwiza atekereza atakare babibona ibisanzwe soze rero ikiganiro cyacu hama ndabakunda cyane merci beaucoup kuri Buja Hit aratupani ariko je nge namubwiye atugirira akapera k'indirimbo yiwe nshasha Yesuwe Mungu we niko nasarayiga bana nta kibazo baby weni wangu nakuhitaji mpenzi
honey. Please load the home easy. Without you, my life got a flying. I will never win this game. turakuze iminota y'abafana turakuze iminota y'abafana tuzosubira rero inshallah imana bikunze on the mic yari Benishu beyond the camera CK professional twari kumwe na Lydia muri plateau za Buja Hit TV ntibagire kugira subscribe bye.